Ndabaramukije bakunzi b'ibiganiro vya televiziyo Isanganiro, sangwa ikaze mu kiganiro Izo Zibika, ikiganiro kibayagira ibijanye n'agateka k'abana. Mu kiganiro Izo Zibika cuno munsi tubashikana mu ntara ya Butanyerera, komine Kayanza, aho tugiye kurabira hamwe ibijanye n'imbanye z'ishushu mu mashure ku bana b'abigeme. Mu cegeranyo catanzwe n'ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi mu mwaka wa 2024 bwerekanye ko mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2022 ushira umwaka w'ibihumbi 2023 abana b'abigeme amajana 879 ni kuvuga ubusa n'ibice 16 kwijana baratwaye inda z'ishushu. Muri zo abigeme amajana 343 nabo mu mashure y'intango fondamentale, nayo amajana 536 nabigeme bo mu mashure yisumbuye poste fondamentale. Ku rwego rw'igihugu mu mwaka w'ishure w'ibihumbi 2021 ushira umwaka w'ibihumbi 2022 bose hamwe bari 1019 ni kuvuga ubusa n'ibice 19 kwijana, aho abigeme amajana 351 batwaye imbanyi barabo mu mashure y'intango n'amajana 668 mu yisumbuye. Nk'uko ibiharuro bitangwa n'ubushakashatsi bw'indero bivyerekana ku bijanye n'imbanyi z'ishushu mu mashure, intara iza ubwa mbere yibonekezamo cane ico kibazo ni iyahoze ari intara ya Kayanza ya kera, ubu ikaba iri mu ntara ya Butanyerera ifise ibitegiri vyinshi, aho handitswe ko abana babigeme 96 batwaye imbanye z'ishushu. Intara ya kabiri ni yahoze ari intara ya Makamba, ubu ikaba iri mu ntara nshasha ya Burunga, aho hibonekeje imbanye z'ishushu 83. Hakaza iyahoze ari intara ya Bururi ya kera, ubu ikaba iri mu ntara ya Burunga ku mwanya wa gatatu n'inda z'ishushu 79. Ivyo biharuro vyerekana ko abahura n'ico kibazo c'inda z'ishushu mu mashure ahanini ari abana babigeme bari hagati y'imyaka 16 na 23. Mbe nibiki bituma abana babigeme bakiri ku ntebe y'ishure bahendwa bakaja mu ngeso zibakwegera gutwara imbanyi z'ishushu? Ingaruka nizihe ku mwana w'umwigeme atwaye inda y'ishushu akiri ku ntebe y'ishure? Hokogwa iki kugira ngo izo mbanye z'ishushu mu mashure ziranduranwe n'imizi? Ido nido ni muri kino kiganiro Izo Zibika. Inda zitegwa abana babigeme bakiri ku ntebe y'ishure ni kibazo gishobora kubangamira kazoza kabigeme baba batwaye izo nda z'ishushu. Mu ntumbero yo kurushirizaho gutahura iyo ngorane, televiziyo Isanganiro yaraganiriye n'abanyeshure bo kuri Lycée Kayanza na Ecofo Ruganze ya kabiri, aho abo banyeshure batubwiye ingaruka zishika ku mwigeme yatwaye inda y'ishushu akiri ku ntebe y'ishure. Ingaruka mbi bikugirira uraheba amashure, gatuma ubaho nabi, za ndoto zawe bigashika utazishikako, byo wipfuza byose bikaba bipfuye. Ugasanga urarase nk'umwaka wo buhejeje nk'umwaka, ugasanga umwaka urabaye impfagusa, gaca bisaba kugaruka mu wundi mwaka, gaca usanga uriko urata igihe. Cyo vyica nuko mu gihe umuntu abavuga ati je nshaka kwiga ngere kure, hama kacagwa muri ico kintu gituma ahagarika ishure, nukuvuga yambona kazoza yiwe yarafise yo kuzomara amashure ibihagarikiye ngaho nyene. Ku mukobwa yatwaye inda y'ishushu baramwirukana kw'ishure, kandi ubwo akaca agenda akataha muhira agatangura kubaho nabi kubera yuko yatwaye iyo nda atari bwagere mu myaka y'ukuyitwara. Ukaca usanga rero ubuzima bubaye nabi kubera yabigiyemo igihe ciwe kitari bwagera. No ku muhungu nawe birashobora kumukwegera izindi ngorane, nawe bakamwirukana kw'ishure, nawe akaca aza muri bya bintu vyo kwitwa se w'umwana, akaza kurondera ibintu atabushobozi afise, akaja kurondera akazi vyose kugira amenye uwo yateye inda. Gutwara inda y'ishushu wiga birafise ingaruka yuko ucuye bakwisha amashuri yawe akaba yagereje ngaho oya
hegi usanga watwaye ugasanga wanduye umugera wa sida n'uwo mwana nyene ufise ugasanga ntimufise vyangombwa muri wanyu ugira mu murera. Icambere harirukanwa kw'ishure kandi muhira iwaba abavyeyi bakamukora kw'amaboko bakavuga ati wewe uri kirara mu kibano, bose bakamukura kw'amaboko akandura ingwara zitandukanye nk'umugera, inziku, ingwara nyinshi nyene nyinshi bigatuma ubuzima bwiwe bwononekara. Ingaruka zihari nuko iyo umuntu atwaye inda ari kw'ishure, kuko kenshi amashuri tuyiga tuyakunze, ubu yahagaritse kazoza kawe hari bimwe umuntu aba ariko arategura muri kazoza vyiza, kenshi usanga uvyiyiciye, usanga kazoza kawe nagenze neza kuko umwaka uba utesheje hari ikindi kintu co muri kazoza uba uriko uriteguriye. Ingaruka nuko bamwirukana kandi rero bamwirukanye no muhira burya ntababayeho neza, bari mu gacunaguzo kuko nyene n'abavyeyi bataba bavyifuza, baba bifuza yuko bamurungika kw'ishuri bazanira amanota meza, hama gaca bazanira umwana batifuje, urumva ko naho ntibaryoherwa, barashobora nabo nyene kumwirukana ugasanga ariko arayerera mw'ibarabara nka mayibobo. Tuyikeze Jeannette wo ku mutumba Kinga wa zone na komine Kayanza yatwaye inda y'ishushu ageze mu mwaka wa nyuma, ubu akaba afise ikibondo kimaze gutambuka, aratubwira uko vyagenze kugira atware inda y'ishushu. Je nyene mu bisanzwe sinovuga ngo yafashe ku nguvu, naba ndamubeshye. Je nari ngeze mu mwaka wa nyuma, twari dusanzwe nyene tugendana n'uwo muhungu, hanyuma rero kuya kongena umuntu nawe abajene murabizi ibihe byo tugezemo biraba nyene sanga ndayifise, maze kwigira icyo gihe sinabaye nkisubira kwishuri, naciye mbanza ndatuza muhira, hama ndamuvyara. Maze kumuvyara sinashoboye kuvuga ati nosubira kuko ntawe nari kuronka ndamusigira, mama nawe abari mu vyiwe, bene wacu bariga ibintu nk'ibyo, camvuga ati reka ntuze ndamurere. Aha ni gahya kuri Islamique muri sociale. Abavyeyi baranshavuriye nyene kubera urumva sinoba nakoze vyiza, baba bahangayitse kugira ugere muri ayo mashuri hose, urazi umuvyeyi ahurana vyinshi akagurisha n'ivyo adafise kugira iki ukurikirana ubuzima bw'ishure, hanyuma nawe urumva bimaze kugenda uko nta kundi nyene vyogenda. Abavyeyi barashoboye kuba bomurondeza mugabo ntiyari ino kandi nta n'uwo bari kubona. Naratakaje vyinshi, ndabona nyene uwayamaze ngene usanga bameze, urashobora kuronka akazi ka leta ukabaho nyene ukaronka ukubeshaho. Uno musi nyene ndabona ntibisa nuko nyene ndoba nkiri ku ntebe y'ishure. Mbega amategeko y'ishure yo bavuga iki kubijanye n'umwana w'umwigeme yatwaye inda y'ishushu akiri ku ntebe y'ishure? Hakizimana Claver, umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kayanza, arabitubwira. Mu bisanzwe mu mategeko y'ishure muri reglement scolaire birimwo kandi biratomoye, iyo hagize umwana w'umukobwa ari hano kw'ishure atwaye inda y'ishushu, igihano haba kumwirukana burundu, ariko hano kw'ishure tuca tugatohoza n'uwayimuteye. Dusanze ari umunyeshure birukanwa bose, kandi baca bamara umwaka muhira. Iyo umukobwa yibarutse azogaruka kw'ishure ari uko umwana yibarutse amaze umwaka wose. N'uwo muhungu nico kimwe, azogarukira rimwe n'uwo mukobwa. Niragira Marie Chantal, umuyobozi w'ishure rya Ecofo Ruganza ya kabiri, avuga ko abenshi bagaruka kwiga inyuma y'ikiringo gisabwa co gusubira kw'ishure, gusanga badaheza bakurikire ivyigwa nk'uko vyahora, aho usanga benshi baca baheba kwiga burundu. Nubwo ubu umenga vyaroroshe gatoya ko umwigeme yibarutse aragenda akarera umwana ariko arigira haruguru gatoya agaruka ku mashure, ariko twarabonye yuko ni kibazo. Jewe igihe ndahamaze hariho abigeme babiri bamaze kugaruka kw'ishure, kuko iyo umwigeme atwariye inda y'indaro kw'ishure ntabandanya kw'iryo shure, baca bamusabira akaja kwiga ahandi hantu kurindi shure. Niko biri. Ndamaze kuronka nk'abashika nka batatu
umwe yaraje ntibyakunze ko mara umwaka, hari mu mwaka w'9. uwundi wewe yaraje agirirwa amahirwe, yari umwana asanzwe ava ku bavyeyi bifise. Umwana nibaza ko bamurondereye umuyaya amwitwararika, ariko nuko yarasanzwe ari umwana aciye ubwenge, ubu yarashoboye kubandanya neza. N'ubu nari mfise uwashikiwe n'ico kibazo nawe nyene yaje ava ahandi, yarize nabi mugabo narabona ko ari ikibazo, nawe nyene yari mu w'9. Kenshi bakunze gushikwa nayo masanganya bageze mu mwaka w'8 bagaca baheba, canke mu w'9. Ubu oye ndarindiriye umwimbo wo muri konkuru ndabe ikizovamo, mugabo nabona ko ari umuntu agoyagoya gose mu bijanye n'ubumenyi mw'ishuri. Hakizimana Claver, umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kayanza, abandanya avuga ko hejuru y'iyo nda y'ishushu umwana w'umwigeme yatwaye ashobora no kwandura izindi ndwara zidakira zandukira biciye mu mibonano mpuzabitsina. Iyo habaye ubushurashuzi bene ubwo hashobora kuba kugwara ingwara za ngwara zidakira nk'umugera wa sida n'izindi. Izo ni ingaruka novuga mbi za mbere. Bano banyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya Kayanza na Ecofo Ruganza ya 2 bavuga ko zimwe mu ntambamyi zituma abana babigeme batwara izo mbanyi z'ishushu ngo nuko atakiyago kiri hagati yabo n'abavyeyi babo. Nta kiyago tugiriranira n'abavyeyi kuko benshi muri twebwe usanga abavyeyi batinya kubitubwira, bagize barabitubwira naho badushishiriza ku mayange ntibabitubwira byose. Je nkanje novuga bimwe nabimenyeye muri club, nta handi hantu mvuga ngo ndiko ndarondera izo information kugira ngo ndabimenye. Nkanje novuga abavyeyi ntavyo baranyagira, kuko ndabona abavyeyi benshi batinya kubituyagira, bavuga ati twoba turiko turashira isoni imbere y'abana, kavuga ati muri iyi generation turimo uzanye ngo ugomba wigisha umwana ibintu ibi nibi, baca babona kumenga bariko barashira isoni imbere yacu. Abavyeyi banje bashitse muhira barabingani turabiyaga ko bakambwira ingaruka iri mu mibonano mpuzabitsina. Tuganira na bose bahora bambwira ati yuko no kwirinda noza ndirinda imikwegano y'abahungu, nkaza ndirinda ubuhumbu. Nubwo bano banyeshure bavuga ko intambamye ari uko atakiyago abavyeyi babo babagirira kubijanye n'ubuzima ndoragitsina, Ntimpirangeza Boniface, umuvyeyi wo ku mutumba Kinga zone na commune Kayanza, we siko abibona. Aho oya baba bariko barigovyora kugira wanashaka baducike. Nico gituma tuciye tugena mu gisata c'amavuriro mu mitumba yose, agacimbira usanga kariko nk'abaremesha kiyago bunganira b'abavyeyi. Haraba n'amanama bakaza bagafasha abavyeyi mu mitumba bigisha uko kuntu umukobwa umuvyeyi yoza aregera umwana wiwe, na cane cane ageze mu myaka yo kuja mu butinyanka. Imbonesha kure, amatelefone, ubukene mu miryango, amareresi y'ibiterasoni baraba muri izo mbonesha kure canke telefone biri mu bituma abo bana babigeme batwara imbanyi z'ishushu. Ivyo bikavugwa na Ndagijimana Aster, umwe mu bigisha basanzwe batanga inyigisho ndoragitsina muri Club Santé yo kw'ishure rya Ecofo Ruganza ya 2. Ibituma abana batwara inda z'ishushu muri iki gihe tugezemo ni vyinshi. Sebwo urabona imyaka dufise twakuze tutabona ayo mateleviziyo, twakuze amatelefone ahari, nuvuga twakuze atabidusamaza byinshi bihari. Ubu rero ku iyisi tugeze ko hari bisamaza byinshi, babona byinshi mu matelefone, babona byinshi mu mateleviziyo, nuvuga ivyo rero biratuma baca bagira ku gatima kukugira nka bijya babona ku mafilme, mu mateleviziyo canke mu matelefone. Mugo hanini ikintu kibangamiye ugwaruka gubu na ya matelefone. Mwana w'umukobwa umuhaye telefone ukwihangana kuba guheze. Nabo rero baca bashaka kujana n'ivyo babona, bifate nk'abo bantu babona batamba mu mateleviziyo canke mu matelefone,
ivyo rero bigatuma barwa mu rudubi rwo gutwara inda batipfuza canke mu myaka itaragera. Ariko rero harabaye no kudebukirwa ku ruhande rw'abavyeyi. Abavyeyi siho bari, nivyo twama tuvuga ngaha, menga siho bari. Nabo bariko barirukana bwa buzima, barondera ubuzima, kuko ugiye kumubaza ibijanye n'umwana wiwe arakubwira ati ibi ntavyo nzi, nanje siho narindi canke nta mwanya mfise. Gaje usanga rero aba bana bahura gake nabo bavyeyi, na duke bafise nutwo tubaha bageze ngaha kw'ishuri. Kizimana Claver, umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kayanza, aratubwira ico bariko barakora kugira ngo izo mbanye z'ishushu ku bana babigeme ziranduranwe n'imizi mu mashure. Twebwe nk'abarezi ba rino shure kandi tureze urwaruka rw'abanyeshure barenga 800, hariho ingingo twafashe zo kugira ngo twame turiko turahimiriza abanyeshure bacu kugira ngo birinde inda z'ishushu. Kenshi na kenshi burindwi hariho ijambo ryo mu gatondo tuganiriza abanyeshure duhejeje kuririmba Burundi bwacu, turaganiriza abanyeshure mu mpanuro tubaha. Rero ivyo navyo birimwo, turabahanura ukuntu bo kuyiga, ariko tukarenza ko tukabahanura ukuntu bo kwitwara. Mu byo tubahanura rero harimwo kwirinda ubushurashuzi, kuko ubushurashuzi buzana ingaruka mbi, na cane cane ko rino shure ari shure ririko abahungu n'abakobwa. Tutatanze impanuro turabona ko hava habamwo ingeso mbi z'ubushurashuzi. Ivyo rero turabibahanura ko misi yose. Iruhande y'ivyo hariho club hano kw'ishure, nayo muri iyo club bama bariko barabaganiriza babaha impanuro. Iruhande y'iyo club hano kw'ishure haravutse umugwi w'abanyeshure bakina ivyese, bakina ama pièce théâtrale. Muri ayo ma pièce théâtrale twama dusaba abigisha babafasha na cane cane kwisunga, novuga udukino tubafasha kwirinda ivyo by'ubusambanyi, kwirinda gutwara inda z'ishushu. Abanyeshure bo kw'ishure ryisumbuye rya Kayanza na Ecofo Ruganza ya kabiri barashimishwa n'uyo mugambi wa leta wo gutanga inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina mu maclub santé ufashwa mu mugongo n'ishirahamwe mpuzamakungu ryitaho agateka k'abana kw'isi UNICEF. Baratwigisha ukuntu twokwirinda, bakatubwira yuko ari kwihangana tukarindira wa musi wacu ugere, bakatwigisha twirinda abagenzi babi. Turafise umwarimu hano adutwara muri club, icambere atwigisha n'ukubahana hagati yacu. Aratwigisha kuvuga ati wihagarareko, nimba uri umukobwa ntihagire umuntu agukwegera muri ibi ngo wemere, nimba uri umuhungu naho nyene ntutwagwe n'ibishobisho ngo havugwa mu bintu utateguye. Akatwigisha ati icambere n'ukwihangana, mwihangane gushika umunsi Imana yaguteguriye niwashika, hanyuma uzobone kuja muri ivyo bintu. Barabitwigisha mu maclub, bakatubwira yuko imibonano mpuzagitsina yuko atari myiza, ukiri ku ntebe y'ishure ukayirinda ukihangana. Umwigisha arashobora kubishisha akabitwigisha, akaduha akarorero ati nk'ubu ufise imyaka nka 13 ugatwara inda utipfuza, ati je nitwahora urusazi rukuduma inyuma ntagire ico uzombaza, ntuzovuge ko ntaguhaye impanuro. Bama babitwigisha nyene niko tutumva. Kizimana Claver, umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kayanza, nawe nyene arashima umugambi wa leta wo gutanga inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina mu mashure kuko umaze guhindura inyifato y'abanyeshure. Mu myaka yaheze naravyumvise bivugwa, vyaraba
vyaraba ariko uno mwaka wose kuva dutangura ishure mu kwezi kw'icenda ku mwaka w'ibihumbi 2024 kugeza kuri uno munsi nta nda y'ishushu n'imwe twigeze tubona hano kuri ino shure ryisumbuye rya Kayanza. Ndagijimana Astere umwe mu bigisha basanzwe batanga inyigisho ndoragitsina muri Club Santé yo kwishure rya Ecofo Ruganza ya kabiri avuga ko inyigisho babaha zibafasha kwirinda kwandura indwara zifatira mu bihimba vy'irondoka bakabigisha uko bokwitwara kugira ngo ntibatware imbanyi z'ishushu bakiri kwishure. Iyo turosa kanya tukabigisha n'ibijanye n'Imana kuko navyo biheza bikabafasha kuko kw'ishuri turafise umunsi ulimwe mu kwezi duheza tugahurira hamwe mu nkuka ya misa ariko no mwishure kubigisha bamwe babasanzwe babishoboye baraheza bakabigisha ibijanye n'ijambo ry'Imana aho naho baharonkera impanuro nyinshi zibafasha kwigenza runtu haba ngaha kw'ishuri canke imuhira iwabo. Bano bavyeyi bo ku mutumba Kinga zone na komine Kayanza baratubwira uko bakira ikibazo kijanye n'imbanye z'ishushu mu mashure. Jewe ku bwanje kirampangayikisha cyane nk'umuvyeyi kuko iyo warungitse umwana ku ishure cyane cyane ku bana babigeme mw'iki gihe tugezemo ubufise ubwoba bwinshi n'impungenge kuko yuravye ku babanye canke ku nshuti ukabona abana baratashe ukabona umwana araheze ishure numva ntiwobura kugira impungenge. Je ku bwanje mafise impungenge z'abana banje kuko mba mbona ko mengo ntababaye hafi nanje nshobora guhura n'ico kibazo kuko umuryango ntubutekanye iyo umwana w'umukobwa twayinda kandi mu mico y'ikirundi ni n'igisebo mu muryango ucumengo uraciwe ucumengo ntiwareze urumva biba biteye ubwoba nyene urumva twamanje ko bwandi namana impungenge yuko novugisha abana cyane. Uwo mwana byashitse ntutori inkoni ngo umukubite ahubwo uca uraba ababigufashamo kandi ntumutoteza abana ashaka kuko umutoteje ni hahandi uca ubura babiri benshi ni hahandi baca batangura guhiga ibiki ibisabirwa kugira abe neza mu muryango basikoroke haraho rero uca ubabura bose. Iciza nogira ikintu cyo kutohoza nkamenya uwanshukiye umwana hanyuma bishoboka tukagenda ku butungane sanze yoba yamuhohotesheje ibintu by'amafaranga hanyuma ubutungane bugakora. Mu kibano tubyakira neza kuko nkuko babivuze uwo mwana w'umukobwa tuvuge abataye nk'akaranga kakira ko kera nk'umwana w'umukobwa yatwara ishushu ngo bamuta mu gisumanyenzi ariko abubu nukuri siko biri mugabo ubu ntitubibona neza kuko aba yataye akaranga mugabo icyo mbona kenshi turabyihanganira tukavuga ati nta kundi ko byamushikiye reka turindire hanyuma tuze turabe cyo uwo mwana azohava ko yokwigaruka azohava agarukana agatima. Ruberintwari Jeanne Pomuseni umuhanuzi mu biro bijejwe indero muri komine Kayanza aratubwira uko ikibazo kijanye n'imbanye z'ishushu mu mashure cifashe muri iyo komine ya Kayanza. Uko byifashe ubunyi ikijanye n'inda z'ishushu mu buyobozi bw'indero bw'intara ya Kayanza ubu novuga ko ugeranije no mu mwaka uheze byarapungutse harabayeho kugabanuka kubera ko guhera umwaka utanguye no kuvuga muri ibi bice bibiri birangiye inda z'ishushu twashoboye kubona ni 35 mu gice cya mbere muri fondamentale abatwaye inda bari 9 muri poste fondamentale hatwaye inda abana 6 icyo gice cya mbere kica gihera abana batwaye inda ari abana 15 ubu naho mu gice cya kabiri cyarangiye abatwaye inda muri
muri ajya amashure shingiro ni abana 7, hanyuma muri poste fondamentale ajya amashure y'inyuma y'ishure shingiro babaye abana 13, ku bose hamwe n'abana 20. Nteranije aba bana 20 batwaye inda muri gice cya kabiri kirangiye, nkaca nteranya nabo mu gice cya mbere baca bakwira 35. Ibyo byatumye rero abo bazitwaye baca baheba n'ishure. Ego mugabo rero mu mwaka uheze naho inda z'ishushu naho nyene zari 36, murumva ko novuga ko ubunyi kugera iyi saha byoba byagabanutse kubera murumva ko zari 37 mugabo ari 35. Tukaba twizera ko rero zizogabanuka n'ubundi kubera tuguma duhimiriza tubwira ababyeyi ndetse n'abayobozi n'abana nyene tubahimiriza kugira ngo bikunde barabe baza baririnda izo nda z'ishushu kugira ngo bikunde bashobore kumara amashuri. Rubera Intwari Jeanne Pomuseni umuhanuzi mu biro bijejwe indero mu yahoze ari intara ya Kayanza ubu ikaba iri mu ntara ya Butanyerera ajejwe imigambi n'ibiharuro avuga ko igihe abagirizwa gutera izo nda z'ishushu harimo abigisha baca babashikiriza ubutungane. Iyo bishitse ugasanga izo nda z'ishushu bazitejwe n'umwe mu barezi, akenshi bakunda kubyita ko uwo murezi aba yagobye iyo aragiye. Rero ibihano birazwi biratekanije n'amategeko acakora, mugabo icyambere bakora uwo mwigisha aba yateye inda uwo munyeshure baca bamushikiriza ubutungane, ndetse hariho n'abandi bamaze gucirirwa imanza ubu baza barashitse hariya mu ibohero rikuru rya Ngozi. Bano banyeshure bahanura bagenzi babo kwirinda gukora imibonano mpuzabitsina bakiri ku ntebe y'ishure, bakirinda n'abagenzi babi babahenda kuja mu ngeso zitabereye. Ico no hanura abandi bigeme nuko bo kwirinda abagenzi babi, kuko abagenzi babi baratuma ukora ivyo utokoze, bakirinda gukora iyo mibonano mpuzabitsina bakiri ku ntebe y'ishure, barindire babanze bamara amashure kugira cha cipfuzo bipfuza baze bashobore kugishikako. Icambere no bahanura ni kwa kwihangana, bakihangana umuntu aja akakubwira ati tuje muri ibi wihangana uvuga ati oya je ntivyokunda sindagera, hanyuma uzurindire igihe nicagera kuko nutirinda uzohava usanga uguye muri za ngorane amashure yawe uco uyahagarikira aho nyene. Banje no bahanura kuza baramenya uko bitwara no kuza barumvira impanuro abavyeyi baba baduhaye. Impanuro no bahana uko bokwirinda ati ibirori, bakirinda gutaha ijoro, bakirinda no kuraba amafilime ateye isoni, hama bakirinda n'agakuku. Bagakuku ugena n'agakuku ati kafise abasheri nawe gaca kagwigisha tukira abasheri ibizovamo je ntavyonze. Tuyikeze Jeannette umwe mu batwaye imbanye akiri ku ntebe y'ishure mu ntara ya Kayanza ya kera ahanura abandi bigeme bakiri ku ntebe y'ishure ko bova inyuma yabo babahenda kuko bifise ingaruka mbi. Abandi bakobwa bakiri ku ntebe y'ishure no bahanura yuko bova inyuma yabo babahenda kuko nyene bifise ingaruka mbi, urashobora kubaho nabi birenze. Hakizimana Claver umuyobozi w'ishure ryisumbuye rya Kayanza na Niragira Marie Chantal umuyobozi w'ishure rya Ecofo Ruganza ya kabiri batera kamo abavyeyi kutabatana igikorwa ahubwo bakama baganira n'abana babo bababwira ibijanye n'ubuzima ndoragitsina. Akamo twotera ubwa mbere na mbere twebwe hano kw'ishure mu vyigwa dutanga hari igihe usanga izo nyigisho ndoragitsina tuzitangamwo, ariko abavyeyi benshi ntibakunda kuganira n'abana babo izo nyigisho ndoragitsina. Akamo twotera abavyeyi nuko boganira n'abana babo, bigatuma abana batumva ko ari ibiterasoni cane,
nivyo vyotuma kumbure no kuvyirinda bavyirinda. Jewe akagohe no bavunira mbere ni nk'igisabo cyane cyane ku bavyeyi abana bo mu gihe bari mu minwe zacu turagerageza kubigisha kandi turabona yuko atandazindaro dukunze kubona zitwagwa kw'iri shuri bamaze kuhava ntitumenya mugabo bari ngaha turabona ko atangorane ntitwidoga. Abo bavyeyi uyu munsi baradutanye igikorwa cyo kurera. Umuvyeyi akubwira ko yakuzaniye umwana yarahejeje mukurikirane nawe ariko yiruka n'ubuzima. Umutumye kakubwira ngo umwana jewe yarananiye mugize ati hanura hana ngo je yarananiye kandi nivyo hariho abana uyu munsi bashobora kunanira abavyeyi. Umuvyeyi akaza ukabona ko aje mbere afise n'ishavu yuguhana kuko yashavuye umwana yamunaniye akagira n'inyifato y'ukumenga bogwana akabona kumenga aje kumugirira nabi kw'ishuri. Akagohe no vunira abavyeyi rero no kwitwararika abo bana kwiruka mu buzima n'ivyo mugabo kwitwararika abana navyo birakenewe kuko ubuzima bari kuba buronderera abo bana. Akandi kagohe no bavunira nuko hoba ikiyago mu rugo umumama akaganira n'umwana w'umwigeme umupapa akaganira kandi ivyo bakabigira ku myaka umwana akiri muto. Ndagijimana Asteri umwe mu bigisha basanzwe batanga inyigisho ndoragitsina muri Club Santé atera kamo abavyeyi kwegera abana babo bakabaganiriza abigisha nabo kuhambavu y'ivyigwa baha abana ko nabo nyene boza bafata akanya bagahanura abana bigisha kubijanye n'ubuzima ndoragitsina. Abanyeshuri nabo akabahamagarira kureka kujana n'ibigezweho bakirinda ico cyose cosubiza inyuma kazoza kabo. Akamo ubwa mbere hono gatera abavyeyi begera abana babo muri kanya gato baronka baganiriza abana babo bababe hafi babakurikirane gushika kw'ishuri bamenye ivyo abana babayemwo. Hanyuma abigisha nabo nyene nkabatera kamo ko tutokwama twibanda ku vyigwa gusa twofata kanya hajya ivyigwa turiko turabisozera byo kuganira n'abana kuko abana ubuzima babayemwo nabwo burashobora gutuma bagwa muri ico caha canke muri ayo makosa kubera nkeka babayeho nabi kubera muhira batabitayeho gacu usanga rashutswe n'utwo tuntu bagenda baramuha. Ako kamuro no gatera ubigisha tuze turababa hafi tumenye neza na neza abo bana ingene babayeho hanyuma tubereke ico botinya tubereke n'ico bokunda bakunde kwiga. Akandi kamo notera ababaregwa bacu bareke kujana nibi bintu tugezemo by'amafilme by'amatelefone urabona birimwa ibintu byinshi byica umutima bikica n'umubiri. Akamono baterero nako kubanza kwiga bifatira ingingo bonyene ati jewe ndi naka nkwiye kwiga hanyuma nzo kwiteza imbere nteze imbere n'igihugu canyibarutse hanyuma ivyugo ja gukundana n'abahungu canke n'abakobwa ni nyuma y'amashure naronse urupapuro rw'umutsindo. Bano bavyeyi nabo bo ku mutumba Kinga baratubwira icokogwa kugira ngo izo mbanye zishushe mu mashure zituzwe. Kugira ngo nyene zituzwe ikintu kuri jewe nosaba na cane apana kurungi ku mwana ngo yagiye kw'ishure ngo nararishe minerevare ngo narahejeje ngo ibindi aniyimenye. Rero wigisha umwana apana kurindira ngo bari mu kuja mu biruhuko ngo ngire ndihe minerevare ya kabiri bari mu kuja mu biruhuko ngo nzoba nsozereye igice ca gatatu zuragenda uganira n'abarezi nawe ni hazobona yuko akurikiranwa yamanyanga yose akora arateba akayaheza. Kuganiriza abana byo bivya mbere. Ikindi kintu naco abana bacu barashukwa cyane usanga dufate ufise nk'umwana w'umukobwa ko abana bubu bakura imburagihe uri kuraraba ikintu mba numva kibabaje kandi nka leta yodufasha nk'umwana wanje jewe atewe inda n'umupapa n'ubumenga icambere bumuhana kuko uwo mwana ntabwo ari waja kurondera uwo mugabo ahubwo abo bagabo cyangwa abahungu nibo baza kubarondera. Nubwo tuba twabaganirije tukababwira bagira amayeri menshi yo guhenda abana. Nk'umupapa afashwe yateye inda umwana kumuhana bisunza amategeko vy'ukuri bakamuhana bakavuga toya
kuko warukuze niwe wari kumuha impanuro bari bakwiye kubahana bisunza uko amategeko abivuga apana kuza barabakingira ikibaba kuko kenshi usanga aje no muri famiye akabahenda ngo nzomufasha nzobahike kabahendesha udufaranga usanga barafunza umunwa ntibagiye no kumurega cyo nobona nuko twebwe abavyeyi twobahora hafi mwene aha duhejeje gufungura tukabashira hamwe tukaba nk'impanuro ati nimurabe mwebwe mwiki gihe tugezemwo ni gihe kigoye umwana w'umukobwa abyaye inda y'ishushu abataye akaranga ukayimusobanura gutyo ujewe n'umudamu wanje tukabashira muri saro tukaba icyo kiyago. Umukuru w'umutumba Kinga Habyarimana Dieudonné atera kamo ikibano n'abavyeyi kutakira nabi abigeme baba bahuye n'ico kibazo afatiye ku ngorane bagira. Iciza nobabwira ko ubanza kwihanganira ibyabaye hasigaye bagaca baja mu rugo aba umupapa cyangwa umumama bakaganiriza uwo mwigeme kuko biba byamaze kuba byomushikira mugabo bakamwigisha ingene ashobora kwitwara mu gihe iyo banya yamaze kuyitwara kugira ngo ntihave igira ingaruka ku magara yiwe. Ruberintwari Jeanne Pomuseni umuhanuzi mu biro bijejwe indero mu ntara ya Kera ya Kayanza ahamagarira abigisha gutanga karurero bakabera abavyeyi abo bana babigeme bakabaha impanuro zibafasha kwirinda no mu yandi masaha baba batari kwishure. Umwigisha niwe ateza kuba karurero ahubwo mbere nkabahamagarira ko ari bo bokwama ahubwo baza batera igitsure abo bantu babona bagendana nabo bana b'abakobwa bari kugiri ku ntebe y'ishure nyambara umwana akamwegera akavuga ati none ujya mugabo mwama muri kumwe kenshi ko nama ndababona muri mu kabare ko nama mbona gutwara niba ko depoza ngaha ku ishure mupfana iki mbe uba wamuhaye amahera nta bindi bintu mujamo kiretse kukunguruza akitwararika abo bana babigeme. Kuri mwebwe mudufatiye hagati turi mu kiganiro izo zibika aho tubashikana mu ntara ya Butanyerera komine Kayanza aho turiko turabira hamwe ibijanye n'imbanyi z'ishushu mu mashure ku bana babigeme muri iyo komine ya Kayanza. Ni hano kino kiganiro izo zibika kirangiriye tukaba twariko tubayagira ibijanye n'imbanyi z'ishushu mu mashure ku bana babigeme mu ntara ya Butanyerera komine Kayanza. Ubuyobozi bw'indero mu ntara ya Butanyerera komine Kayanza barashima ko ibiharuro by'abana babigeme batwara inda z'ishushu byagabanutse aho ni mu gihe muri uno mwaka w'ishure w'ibihumbi 2024 ushira umwaka w'ibihumbi 2025 abahevye ishure bagera kuri 35 nayo mu mwaka uheze bakaba bari 37 bagashima n'ukuntu nishira hamwe mpuzamakungu yita hagateka k'abana ku isi UNICEF ifashe mu mugongo uwo mugambi wa leta wo gutanga inyigisho zijanye n'ubuzima ndoragitsina mu ma club santé ari ku mashure mu kubaronsa ibitabo birimwo inyigisho ndoragitsina kandi zibafasha no kwirinda izo nda z'ishushu. Mwakoze mwebwe mwese mwakurikiranye kino kiganiro nshimire n'abagize ico baterera muri kino kiganiro izo zibika naho ubutaha.